Urabona abana canke umwana yadubuye ugasanga ntibamurondereye ikibanza bagumye bicaye ugiye amashuri atanga usanga hari umurongo utonze nk'ujya musi wa mbere. Wow, amashuri nirenze gabo utaritegura azovuga yo ngo mana yanje ngo mbega ngo nirende ngo canke indirende. Ikidufasha no kugura ibintu bikizimbutse tukabirondera. Ikindi n'umwanya s'il vous plaît ndaba dimanche ucishure itangura rende uzogende mu isoko ndabigutuye. Abavyeyi baba bataye umutwe nabuze ikaye linye ya sanfeye nabuze ishakoshi amazu ibirato vy'umwana ndabibuze. Bakunzi ba Wise Woman TV, ikirere cy'umukenyezi w'ubwenge, turongeye kubaha ikaze tunabaramutsa mwiriwe amahoro. Hanyuma uno munsi kandi turasubira tuganire. Mu minsi heze twaraganiriye ku bijanye n'amashure mu buruhuko. Uno munsi naho tugomba tuganire ingene abavyeyi bashobora kwitegurira umwaka w'ishure hakiri kare, donc ingene bo bikora imbere yuko umwaka w'ishure utangura. Twasubiye kandi kugirirwa ibakwe ryo kuronka umutumire wacu nyene duherukana ca gihe, n'ubu niwe twasubiye kuronka, yatuwemereye kandi aduhakanya kiwe araza kugira ngo dushobore kuganira ku bijanye n'ingene umuvyeyi ashobora kwitegurira umwaka w'ishure hakiri kare. Reka rero n'ubu asubire kandi yidondore, ariko imbere yuko yivuga nashaka ndababwire ni jewe wanyu Irakoze Liliane. Reka nawe twumve kandi yivuga wenyene ubwiwe atawurinze kumuvugira. Murakoze cyane, nitwa Nizigimana Sandrine, ndaryohewe cyane kuri uno munsi. Hama jewe ndumutumira kose ndumushitsi kuri Wise Woman TV, murabizi mama mwambonye. Yego tugira turyoherwe hamwe namwe. Murakoze abariko baraturaba mwese. Urakoze cyane kubona wasubiye kuduha umwanya wawe kugira ngo uze kuvugana natwe hano kuri no mbonesha kure y'umukenyezi, nuko turagukengurukiye kandi vyimva mutima. Reka rero tutaragera kure dusubire kandi tuganire ku bijanye n'amashure nyene nkuko ubuherutse twariko turabivugana bijanye n'amashure n'uburuhuko. Ubu naho tugomba tuvugane ku kiganiro kijanye n'ingene abavyeyi bashobora kwitegurira umwaka w'ishure hakiri kare, donc bagakora ibijanye n'ishure umwaka w'ishure utaratangura. Mbega hari ico bitubwirako? Murakoze cyane ku kibazo ciza, kibazo kigezweho nyene kiri a jour, ingene dushobora kwitegurira umwaka w'ishure imbere utaratangura canke tugere kuri urya musi. S'il vous plaît ndaba dimanche ucishure itangura rende uzogende mu isoko ndabigutuye. Abavyeyi baba bataye umutwe nabuze ikaye linye ya sanfeye nabuze ishakoshi amazu ibirato vy'umwana ndabibuze. Ibintu vyose biba vyabaye kopokopo vyaheze kwera baba babiguze, abitegura kare baba bamaze kubigura. Kiganiro ni ciza vraiment kandi ndibaza ko kiza gufasha benshi ngene two kwitegurira hataragera, hasigaye ukwezi, hasigaye indwi zitatu canke meme n'amezi abiri. Kwitegura ni vyiza bituma umuntu aba stable. Ko kwitegura rero umwaka w'ishure turahoze twese amatariki ishure riba ritangurira ko twese turetse ko mu ntango z'ukwicenda niho umwaka w'ishure utangura. Turindiriye rero ngo tuzowitegurira hasigaye umunsi umwe canke samedi amashuri atangura rende, nukuri biravuna kandi biravuna cyane. Nimbuto umuvyeyi azokwiyumvira ngende kugurikaye ngende kugurisha koshi ya malate ya ma crayon de couleur ya ahubwo ndavyibutse byiza twovyitegura hakiri kare nkuko turi kuri kwimbonesha kure canke televiziyo mukenezi w'ubwenge Wise Woman TV. Twogira ubwenge bwacu tubukoresha niki gihe tukiri mu buruhuko, tumenye ikintu gikwiye. Mbega amashuri atanguye tuzokenera iki imbere yuko atangura, tube turitegura, tube turipanga sawa. Kwitegura rero umuntu yitegura muri vyinshi, munaritegura ku mufuko azi kijya gihe noti zirakuvamwo ishishuri itagoye nawe ikabusha gute zirakuvamo zikakuvamo. Ariko ni vyiza ko twovyitanga tukirinda ama stress ibiki no kumeneka imitwe
tugategura neza. Kwitegura rero two kwitegura gute? Bon, abantu bitegura gutandukanye, mugabo witegura bivanye n'uburyo ufise. Hari igihe ufise uburyo bubayabaye, uburyo atari bwishi cyane. Uri kuritegura rero mu gihuzi amahera sikirenga, kandi abana bakenera ibintu byinshi ishure ritanguye. Okay, ndashaka kuraba uniforme. Nimba afise uburyo, okay, ndabagurira shasha abana banje. Bwari n'ikindi gihe nta buryo buhari ntabwo mbona. Ni witrakasa rabazite uniforme abana bambaye umwaka uheze. Rabingereze imeze warazimeshe zigorore uraba amadefo zifise. Eske yaratabutse umufuko canke yaratabutse ngaha ijipo y'umukobwa yaratabutse, ipana agakabutura k'umuhungu karatabutse ino karavuye ko ibifungo ntavyo iki. Mnashobora kuraba uniforme z'abana akavuga ati bo indashobora kwisubiramo ku mutayeri kandi umwana azojana ku ishuri wakameshe bien ukakagororo kagahumura abapyucu akana kazogenda mu bande ucutangura akana kibebeza nyene umenga kaberewe. Sino bana beshi bagomboye umunsi wa mbere w'ishuri bagomboye, ariko bivana n'uburyo buhari sawa nugukubita mu bishaje atabwo naho nyene sawa. Abana babandanye biga babandanye baronka ubumenyi bamerewe neza. Turabero utwo uniforme gari gusa ngaratabutse cyane bidakunda aho cushira mu bizogugwa usanga yaramomotse basha udashobora kuyishona bidakunda nyene ku kwishona. Aho rero umuvyayi acaraba kija mu bintu bizokenerwa cyane kwagura. Umva izo ni uniforme hari utuntu abana bakenera amasengre yo gushira musi y'amashati tarabasi twaheze amasengre konza arazimbutse muga kijye gihe abazimvye kubera ni benshi baba bariko barayirondera bazironderera umwanya umwe ari benshi. Karaba nimbugiye mu isoko gusuma hitana isengre zibiri canke meme kamwe uturadushira ngaho kugira ije periode abantu bose baba bari stressé barondera ibintu bimwe uzo wiraramiye gutyo baraba kumbe warahejeje dusengre tukareso twabana udushesheti canke n'ibirato niko akundi nyene ku uniforme. Karabutu turato twabana ko tumeze neza, hari turato tuba dushonwa twaratabutse gusa sino karato kakiri ka bien. Muga ufise uburyo ngaruka handi nyene uragura bishasha nta kibazo. Muga ufise uburyo bubayabaye urashobora gutegura utuntu twawe neza tukagira isuku umwana wakazoja kwishura yagayaga nk'abandi bose. Cyo rero cyo ciza cyo gutegura mwaka avant. Ibikoresho razi ni byinshi, amakaye yose ropire harayahora bura buca amashuri atangura ligne sanfeye ni aho twayibuze calligraphy twazibuze z'abana kubera iki wagiye kubigura juste hageze abandi barabiguze barabihejeje ibyo bagiye kurangura navyo bizoza bitevye. Ni vyiza rero ko twitegurira rentrée scolaire y'abana hakiri kare tukipanga sawa s'il vous plaît abavyeyi tuyipange sawa amakaye simaka liste y'amakaye uyirabe hasigaye iminsi 3 amashuri atangura n'ubu urashobora kuyiraba hasigaye ukwezi kumwe ushobora kura liste y'amakazo kenera amakaye nimbari amakaye 20 iyi ni nimbari cyo mfise ku mufuko reka ndayagura ndashire ngaha simaka kandi ugurira abana bose nimba ufise 5 6 3 4 simaka bose bagurire icarimwe no witeguye hakiri kare urashobora kugabanya ukagenda ukagura izuyu cyangwa ukagura amaduzene ya sanfe ukaburashira amaduzene ya linye ukaburashira ngaho. Nabonye utuntu dufasha uturate mama tubwate matematikale mama amashakoshi n'ishakoshi nuko nyene ishakoshi ashobora kuba ari nziza izosubira gukora nanyene ukaraba kubera ujya munsi amashuri agira tangure s'il vous plaît shakoshi ziba zizimvye nico kintu nabonye kizimba cyane. Ashobora kugura 45 muri periode ushobora kugura 20 muga kijya gihe ukayigura 45 urumva kwitegura ni kubineza ya twese ni kuziganya twaduhera tu economy twacu kugira ntituzogura ibintu byazimvye n'ubutunzi umva buca busanzara ugiye kugura ikintu abantu bose bariko bararondera n'abadandaza baca bihagararako. Titegure rero abavyeyi ama stress y'umwaka utanguye turabe tuyagabanye n'amakaye
ibifunikisho abavyeyi bahora bagwara imigongo gufunika amakaye nimba abana batanu kubafunikira bose amakaye no kugira ama presentation ndakurahiye ibintu birusha cyane cyane biratera akavuyo please abavyeyi twipange sawa sawa guhura n'umwaka w'ishure donc uzoza usanga turi stable nyene twirabira ukunye n'ibintu byinshi twaravyegeranye byasigaye tujya tuntu nyene umuntu aba yaribagiye naribagiye agasurprise k'umwana ko kuja muri sport cyangwa agateni k'umwana ko kuja muri sport muga ya stress y'amakaye gutabagura ama couverture umwana wese umugirana ama presentation vyagabanutse biba vyiza vraiment tuvyiteguriye hakiri kare yego ndumva birakomeye ndumva biragoye bakunzi ba Wise Woman TV muriko muravyumva muriko murumviriza ingene ibintu biko biragenda kandi murumva ko ari ibintu bigoye cyane kandi murumva ko ari impanuro nziza yuko dukwiye kwitegura hakiri kare kugira ngo abana bacu hazagere ko baja ku mashure ibintu byose bimeze neza ariko kandi Madame Sandrine Nizigiyimana hari abavyeyi batabona yuko gukora ibintu kare harimo akamaro bavuga ngo niyaragera nzoba ndabikora bega bo babwira iki bon abavyeyi barindira ko ishure ritanga ariho bibuka kurondera ibintu by'abana bon barahura n'ibibazo fatiye nk'akarorero nk'umwana agitangura kuyiga nimba wagiye kumusabira premier maternelle cyangwa bajya batangura mu wa mbere ugiye kumusabira hageze nukuri kibanzo rakibura ariko wabipanze neza uti n'umwana wanje azokwigahe ndahazi baratanga bus minervale niyi byose ndabizi bituma uba stable no mu butunzi bwawe ukaba stable badabivuga nko nyene turi kuri televiziyo mukenyezi w'ubwenge abavyeyi b'ubwenge twipange sawa sawa utuntu twose dukenerwa nturabona abana canke umwana yadubuye ugasanga ntibamurondereye ikibanza bagumye bicaye ugiye amashuri atanga usanga hari umurongo utonze nk'ujya musi wa mbere abaje gusaba ibibanza urashaka kugenda ukarabira ikibanza umwana wawe yakirikare ubwira umwana ntazomara inisomera ataratangura ishuri bijya birababaza umwana kubona ababanyi abantu bose no ku radio ku mateleviziyo umwaka w'ishuri watanguye abavyeyi bahezagira abana bwawe ugasanga akibanza ndaro birashobora kwafecta umwana n'igihe azoba ariko yiga akabona ko aguma ari inyuma y'abandi kubera abandi baratanguye baragira presentation je nitwa naka nanje sindaronka ishure mama ntarandondora ishure papa ntarandondora ishure sindaronka aho kwiga urumva ni ikintu kibi cyane kandi ubukoreye umwana nawe nyene biratuma utaba stable none gute abandi batanga umwana wari ngaho muhira ntushobora kugira amahoro kindi naco nico ubutunzi kugura ibintu byamaze kuzimba cyane no kugura ibintu bizimbutse yemwe bavyeyi ikidufasha no kugura ibintu bikizimbutse tukabirondera ikindi n'umwanya hageze urazunguruka cyane kubera urondera ikintu utakironka kubera ni benshi baba bariko barabirondera cyo rero donc ugeze ukabigura hakiri kare umva uburi kuraganya umwanya uburi kuririnda stress mu mutwe uburi kuragirira neza nabo bana kwera nabo nyene bazoryoherwa babonye umwaka uratanguye ibintu byose bipanze neza hariya naho kwa kanaka na uniforme ntaragira amakaye umwigisha atanguye kwirukana umwana wikaye yawe ntifunitse kubera umuntu aba yarasamaye toreka rero gusamara tukaraba utuntu tw'abana bacu mbere yo kwishura ritangura basona ifirimbi yanyuma tudupange neza tugume dupanze yego arakoze cyane bakunzi bacu muriko muravyumva abavyeyi musamara mukavuga turacafise umwanya murumva ko hari ingaruka mbi nyinshi umwana araba stressé kubera aja kwishure yacerewe kubera ko wowe ukiri kurarondera ibyumuha suko rero bavyeyi turahanuwe n'umuvyeyi nkatwe tubikurikize tubikore kugira ngo abana bacu baze batangure hageze mwumvise ko ingaruka ari nyinshi mwumvise ko ibintu by'ibibazo ari byinshi kandi mwumvise ko yatubwiye n'ikintu kijanye n'uburyo n'ubutunzi bwo mu rugo bikora bikizimbutse reka kurindira ko bizimba rero turagushimiye cyane Madame Sandrine ku bintu tubwiye hanyuma tugira turangize ikiganiro cyacu ariko kandi ndazi nturaruha
ndazi n'ubu turacakuvugisha turacakuganiriza turashaka ko ushimangira cyane kuri ako kamo kugira ngo abavyeyi bagume babitahuye kugira ngo abavyeyi bavyishiremwo ubu turacasigaje iminsi kugira ngo ishure ritangure rero tera kamo abo bavyeyi baguma babona kumenga baracafise iminsi tera kamo abo bavyeyi bafise uburyo muri no mwanya babona kumenga no kwitariki ya nyuma nzogura tera kamo abo bavyeyi kugira ngo bikubita gashi kugira ngo bashobore gufasha abana babo barakoze cyane beba sinzi ko nafata ifilime nkavuza amakarite nkakwakunda abadekarite barabivuze cangamuka twipange sawa sawa umwaka utaradutangurira ko hewe rega hajye umwaka ubugukubise hasi none utanguye nturipanga nturegeranya utuntu no abavyeyi twipange neza hakiri kare umwaka w'ishure uzotangure ibintu byose twamaze kubishira ngaho ngira hasigaye twatundi nyene umuntu avuga tunitungora utunda dutoraho no ngaho ni kuneza yacu ni kuneza y'ibibondo byacu kandi bica bituma umwana yiga neza umwana atanguye neza utuntu twose dufise no kuri réussite yiwe birongereza umwana aragira ubwenge nyene kuyatanguranye n'abandi ari kuri ritme y'abandi ntiyabutikaye ntibamwirukanye ngo amakaye nafunitse ni ibintu byinshi vraiment bizanwa na hotel umuntu aba yagize ndabateye akamo rero twipange sawa sawa hakiri kare niturindira isomene ya nyuma turacafise ukwezi kose twipange sawa sawa bazovuge amashuri ni lendi uvuga wow amashuri ni lendi gabo utaritegura azovuga yo ngo mana yanje ngo mbega ngo nirende ngo canke indirende hajye rero ntabarafunika amakaye ntabaragura amakaye yamarinye akunda kubura ntabarayagura oya twipage sawa sawa kugira twirinde amastress ni menshi ngaho kwisi tuyirinde rero ayo mastress twipange fresh kuneza yacu no kuneza ibibondo byacu ndumva birashushe numva umenga twogumana ariko umwanya ntutworohera umwanya ntubitwemerera kubera ko kumbure kuko ukuntu ndakubona baratubwiye ko uri femme entrepreneur nimba ari entrepreneuse numbaze ibintu by'indimi ni hatari urumva ntubuze utundi tuntu woja gukora hanyuma turagushimiye cyane turagukengurukiye gose ku mwanya wawe ukungene udahengeshanya kutwita batuguhamagaye byukuri kumbere n'ikindi gihe tukwakuye ngira ngo muzotwitaba neza cyane okay bakunzi ba Wise Woman TV turabakengurukiye mwabanye natwe mwaduhaye umwanya wanyu turageze ku musozo w'ikiganiro cyacu turabakengurukiye byukuri byimva mutima ni jewe wanyu Irakoze Liliane nari kumwe na Madame Sandrine Nizigiyimana naho ubutaha ciao